urumva umuntu apfuye ico bagira ubwa mbere baragandara. Kugandara ari umuntu akuze bavuga ko bishobora kumara nk'iminsi 8 bafata bagatumira abantu. Urumva umuntu yapfuye abantu kuva kera nyina byari bimeze mu Kirundi, abantu ntibasubira kurima, abantu ntibasubira kwiyoga, abantu ntibasubira gukubura, abasokoza ntibasubira gusokoza, wari umucafu gusa. Bikerekana n'ibintu by'ibiribwa byabo kinyobwa inzoga bayita ibirohe urabona n'ibintu bibi. Bagaca bafata nk'iyo minsi iheze bagaca mu bihonda bagatanga amasuka niko bavyita kugira ngo abantu baje ku kivi barime, bakarindira nk'iminsi mikenya nk'amezi 2-3 bakavuga ko abantu bazoca ku mazi. No kuvuga rero guca ku mazi baca babanza no kuruhuka kuko abo bandi barekura ababanyi, mugabo bobo baguma bagandaye. Abantu bakaja baraza kubafasha bakabaha ikivi kugira ngo ntibaze bicwe n'inzara. Hanyuma rero n'umuntu akuze ari umuntu akiri muto aho baciye ku mazi no kugandukira ko bashobora kuca bagandukirako. Mugabo umuntu akuze rero kubera abamaze kuronka inshuti nyinshi, abakwe ba mwana iwabo w'abakarumva, abantu bari kura abana benshi barafata umwanya bakitonda kuko n'amajambo bamuvugirako yaba amajambo ya nyuma. Hari ibintu byo kurya igisahira mu kirya rero urumva bacotsa ku giti ku ngwe z'umurinzi. Hanyuma kandi si uwari we wese yaguha ico gitoki wagihabwa ngo nabo mudasangiye ubwoko. Hanyuma rero bagaca banywa amata rero bayahabwa n'umuntu akuze wo mu muryango, nk'abafise ba se wabo, nk'abafise bakuru wabo bakuze iyo habuze ba se wabo mu muryango bakabaha amata. Abantu rero bifise bararondera n'impuzu, n'ubu barabigira impuzu rushasha bakambara, no kuvuga baragandutse barohageze rero kuvuga amajambo. Baravuga uwutanga amajambo yaravuga ati jambo utarivugira ngaha. Umutama yarashengeye, umupfasoni yarashengeye, utarivugiye ngaha nta kindi azobaza. Niho babaza rero byangu ufise amadeni uwo nawe nyene yoba yarayafitiye ayavuge tuyishure canke ayazane tuyasubize mu muryango kuko nawe nyene yari umuntu yaratanga. Ubwo buryo bwa kera nta bukiriho. Iyo batagize n'ivyo nyene bapfa kugira nabi. Mugabo bafashe uwo munsi bakawitirira kuganduka ku muvyeyi canke umuntu akuze. Ndakubwije ukuri izo ngaruka je ndamaze kuzibona. Abantu mu muryango ntibaronka amahoro, ntibamenye ivyo ari byo, ni deni baba bafise. Guherahereza umuvyeyi ivyo bintu n'ukuri ndabibona mu miryango itari mike. Mugabo igihambaye ni uwo mutima wo kuvuga ati tuganduke kuri uwo muntu, bakabigira uko babishoboye kuko n'ababizi ubu basigaye ari bake. Ivyo bibazo bitahabaye umuntu akuze bafata umwaka. Irashobora kuba rero umwaka n'inusu, imyaka 2 bivana n'ubwo buryo. Kibi nuko bo kwibagira ko urwo rubanza ruriho. Ego ufashe iminsi y'amezi nka 2-3 ntibakwemerera n'abajyango, bakubwira ati wihutira iki kuganduka. Umutama reka imizi y'ibiri kure, babanze bitonde namwe mutegure neza urubanza, muronke n'ivyo muha abantu. Hajya abantu baje baravuga ati bigongezwe iyo nzoga, mugabo babazanya amarari ibintu byinshi, barazana imiryango yose iva kure mwayitumye ko yose. Yego byiza rero no nk'ubu twivuze ni umwaka n'ibirenga ibyo baganduka ko bariko baraca ku mazi, nuko imizi bitari kurumba. Nta bana afise, nta manza ndende yoba afise, abamukomoka ko bo bafise. Nico gituma ubona baca babibwira ko urabona ubu bava ndaze nkahi Bujumbura barava guhamba kuko urabona ubu barafise bya byumba babikamwo ibiziga kugira ntibyononekare. Mugabo kera urumva afuye ubwo nyene bararamufuvye kuya kwa musulman.
bakaca bamufuba hanyuma bakaca bagandana, ariko ubu urabona birafata umwanya, iryandwi ya minsi 8 irashobora guhera akiri hajya bakirindiriye, hanyuma bakaca bagira ko rero, kandi birafasha. Urabona nk'aba b'Ibujumbura bafise imiryango ya ruguru ibimanutse, ni ibintu vyumvikana ko batoje baduga bamanuka, n'ubu bukene buriho ubu rero. Hanyuma urazi rero n'umuntu apfuye we atavyaye bavuga ko bamutana ikara